kujua muko mu business mubafurahishe, mubatoe stress, ama muko mu business ya kuwaongezea stress. Sasa ishwani yako kama ulifanya ahanihe, nimba wakoze ahanihe, iyumvire ibizoca bikurikira mu nyuma yuko utegezwa tena ugire discipline, ubaha abamenyesha makuru, sivyo? Hanyuma ugumuviza rwe uraza honda gukundira ni bake cyane ku myaka yiwawe bagera muri Europe bagaca bibuka ko bategeza gutaha mu gihugu. Umugwi wanje na urongeje visa 10 ans entrée multiple za Canada, twagiyeho kabiri murambaza ibyaciye bikurikira, mumbaza ibyaciye bikurikira kubera iki byagenze gutyo. Iyo vision nayo tubona kumwe, uwundi arashaka yuko yimenya aresi sukwiwe ikintu cyo kwiyumvira vision y'umugwi yuko twogira umugwi ushikira kuri za level za Kasave za gute. Oya navyo bako umuntu nka Fally Ipupa yahoze ari umuririmbyi ya Koffi Olomide, mwabonye ivyo yarakoze mu Faransa kujya bavyita gusumburuka, ahubwo asigaye asumbya n'uwamukoresha kera. We navyo mubona Kiriku arigeze gukora ikiganiro ndavuga ndi izina ryiwe rivuye muri Kikuri Kiriku Kikuri, ariko wosumburuka ukaba Gasongo, sivyo? Jewe ndabikubariye, Imana irikira vyumva, bidii yako itafanyaga mtu asikusiwia hata na umoja. Bidii yako njitakutoboleaga njia, njitakutia mu wanaume. Simbuwe za Kidumu, simbuwe za BBCI, BCB, BIC, simbuwe z'umundu, simbuwe za AGS. Oya, uri bando nyusumburuka n'ibisumbije ngaho uzobishikako, ariko ugire discipline. Iki kintu cha buri mwanya abantu bidoga ngo uracerewe, uragize gute, iyo bitoke ndani abisaidia mtu. Kandi we nduraruha, si tunaimbaga kila siku peti, wowe yachoka. Buri mwanya dufise amajwi asaragaye kubera ko on chante tous les jours. Fanya bidii, sohora rekugwaruka rukwibonemo, rubone kabisa yuko nimba byarashobose kuri ujya mu yiti Kidoma na jewe vyoshoboka. Wenspira abantu nta kindi je no kubarira, ariko imyidogo igabanuke, ugwiza abakunzi n'ukwiza abansi. Murakoze. Genda bashimiye cyane kuba mumpaye ijambo, ariko nagira nsabe n'imbabazi kuba nacerewe, ariko ukurikira nzihanura. Rero nkuko vyama je namani